ca cigwa cacu kirabandanya. Narababwiye yuko nzoruhuka muteye imbere, nta bintu vyo gufyina ngaho, amakashi muyaharura mubaragura. Narababwiye ntimuzonyibagire gusa. Turacariko turaganira kuri mutama w'amateka Warren Buffett, ihangiro no kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Ubukene buri mu vyo Satani yaduteje kugira ngo atunyaga umunezero. Mbwira ivyo usoma, mbwira abo wumviriza, ndakubwire ico uzoba mu myaka 10. Ndabazanira abantu bandikishije amateka ku isi. Nitwumviriza impanuro zabo, natwe tuzoba abamiliyarderi, natwe tuzoba abafise amafaranga menshi. Ibi bamwe barabitahura, abandi ntibabitahura. Ndababara cyane iyo nshize ko ikintu nk'iki cyantwaye umwanya ungana ukuraha, ugasanga abantu bariko bararaba batwawe umwanya n'ibintu atani cigwa kirimwo. Umuntu avuze ibintu vrema bidafashe, ugasanga afise amamiliyoni y'amavyuzi. Muga umuntu avuze ibintu vyiza bishobora gufasha abantu gutera imbere, ugasanga yifitiye amavyuzi 3, ugasanga yifitiye amavyuzi 100, ukavuga uti ibi bintu nibikigabasha. Aha turi mu ishure ry'abarundi bose rero, turafise iyo turiko turaja, turafise ico twifuza gushikako. Ihangiro nyamukuru no kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Vyogorana ko tugira umunezero tudafise amahera. Hari umuperezida yigeze gutwara Burundi, siniriwe ndamuvuga izina, agomba avuga ijambo yavuga ngo Barundi kazi waruka inshuti z'u Burundi, tugira amahoro. Tuvuze rero ngo inshuti z'u Burundi, ishure ry'abarundi bose rirafise abantu barikunda kandi atari abarundi. Aha ndavuga ababanyi, abanyarwanda, abakongomani, abatanzania, kuko mw'ivyo bihugu hariho abumva ikirundi. Nuko rero barundi kazi, namwe inshuti z'u Burundi mwese, turabahaye ikaze mu cigwa kidasanzwe cuno musi. Mwumve neza, turiko dukora pepiniere y'aba miliyonere bashasha, aba miliyardere bashasha, urunganwe rushasha rw'aba miliyardere, aba jene bari honnête, aba jene b'intungane, urunganwe rw'aba jene baciye bugufi kandi bafise amafaranga menshi. Intovyi ziriho kandi nimurondera intovyi ziri batoyi, n'ibigabo bigendera mu majipe beza meza. Naha turahe jewe turiba turagwana, turahanganye ngaha. Sinavuye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka, none $47 miliyoni, samezi 2 y'igitoro. Imana yabuze kugira bice Burundi, abariho boba baremwe kugira bice Burundi. Mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda, bakagenda n'amaguru, kandi tukabigisha ko yatereza gukora bagenda n'amaguru, bagenda n'amakinga. None samahera ari kugura igitoro biyifte, bashira mu mifuko yabo baja kugura amazu hanze, kuko ntaho mbona aho bayashize. Kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze, bakora amahinguriro hanze, nawe nyari bariko barubaka amahinguriro hanze, kwivyo biha ntaco ngo bikoresha nako kubahenda. Jewe ugwaruka shaka ko turema ugwaruka rushasha, uruvyaro rushasha rudafise ivyiyumviro vy'iwacu, rufise ivyiyumviro vy'iterambere. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Reka ndabibutsa hakiri kare rero, umuntu ataragira subscribe, j'aime, gafyonde no kuri kakazogera, nabarabikora hakiri kare kugira ngo ntitwirirwe turateba. Mwibuke tubabwiye duti sabikanye ibi vyigwa n'abagenzi banyu bahungu nabo baronke ubu bumenyi. Muze muribuka kagafoto je nama nabibabwiye, ntimugombe kuba abikwegera ko gusa, bikumira ko gusa ngo mutunge mwenyene. Biraryoshe uhuye na mugenzawe atakubititse, mukaganira muri mu ngendeshwa mwese wampaye inka.
uti alo gute wewe ga nani warogoroyesha ya modokari yawe ni nziza kabisa. Uti mana yanje abapeti nabo nyene gahariya bararamukanye. Uti ya duherukana cagihe twari tukiri kwishure wampaye inka, cagihe twari ku mijengo twari twakubititse kirya gihe kweri. Muti none mbega ubu mwebwe muba hehe? Aha muri mwibarabara, muri parikingi. Murazi ngene bibabaje kuja muri parikingi ugasanga ni wowe udafise imodokari wenyene. Bo ibi ndiko ndabivuga uko suku bababaza nugutuma mugira uwo mutima ugushaka gushika kuri izo ndoto zanyu. Hariho abadatahura ivyo nagovye kuvuga, ariko ndizera ko hariho n'abandi benshi cane ugwaruka batahuye ivyo navuze. Wandika uti ndavyumva aho nkotsa ahantu urasaruye wampaye inka. Reka ngombe mana ya wewe ntumbage gusa, twese twotera imbere siko? Niyo ugomba kuba umutunzi wenyene hanyuma ugakikuzwa n'abakene aho ubaye, nta mahoro uzopfa wararose. Twese rero twotera imbere. Bo karagaciyemwo ndazi yuko muvyibuka. Tugomba tubashikirize impanuro 13 Warren Buffett aguha kugira ngo ushobore kuba umutunzi. Mu yandi majambo reka mvuge kugira ngo ushobore gutera imbere. Umugabo twaraberetse yuko yatanguriye kwitanguriro ritoya hanyuma akaba n'umutunzi wa mbere kw'isi. Murumva yuko yize bitari bike nawe yoshobora kwigisha. Mugabo rero bonisi nza kubaha ubwa nyuma iratangaje. Cyane umuntu wugwaruka atumviriza izi impanuro tuzoza tumufata tumukubite nk'inkoni nka 50. Reka mbaze ndabashimire cyane abamaze kuraba cacigwa c'igihumbi n'ijana na 50. Utarakiraba yoca kiraba. Narabonye yuko abakiravye bose cabashimishije. Nimba utarakiraba genda nawe kirabe. Ivyo ari byo byose abakiravye bagakomanta ntibabeshe. Nimba warakiravye andika muri commentaire ko cagufashije abandi babibone. Iyo ni ntaho ikomeye. Abantu mwagize amakomantere mwese ndabashimiye cyane kuko ijya abari ntahe mushinze. Kandi ivyo navyo bica bidutera intege nyinshi zo kubandanya tubaronderera ibintu bishobora kubafasha, bishobora gufasha imitima yanyu. Hamwe wandika usubira ufata agakaramu wandike. Uvyandike neza. Mpejeje ndaza kubaza ikibazo. Impanuro ya mbere kugira ngo ube umutunzi, kugira ngo utere imbere ngiyi. Warren Buffett aravuga ati ugira umwete udasanzwe wo gukora ikintu mu gihe abandi bariko baratinya canke bafise amakenga. Utinye mu gihe abandi ubona bafise umwete ukuba bariko barakora ikintu kanaka. Mwumvirize wampaye inka ahantu muhumvirize neza. Ukabona bo mu bana bose bariko bagura ibintu bimwe. Bariko bagura ama screen TV, bariko basaba amadeni, bariko bagira bimwe bita silk. Nawe ntuvyirukemwo, tinya. Kora ibitandukanye n'ivyo. Ba utandukanye nabo. Be different. Swa different. Ba uwundi muntu. Wabona ivyo abandi bariko barakora, wewe gira mind, gira ivyiyumviro vyo gukora ibitandukanye n'ivyo bariko barakora. Rero abantu niho baba bapfiriye. Nakakoza agakomerese, nawe ugiye gukora agakomerese. Ari myamashu, nawe ugiye kurima amashu. Yoroye inkwavu, nawe uciye usimbira ku nkwavu. Oya, kora ibitandukanye n'ivyo ariko arakora. Aho uzobwiza ivyiyumviro vy'umutunzi. Nayo niyo wagenda gukora ivyo ariko arakora, voilà, ivyo ni ivyiyumviro vy'abakene. Wewe wundi muntu kora ibitandukanye n'ivyo ariko arakora. Hari naho ivyo ariko arakora bifitiye amavuta. Wewe atavyufise nawe hari ahandi hantu ufise amavuta. Kora
ibijyanye n'amavuta ufise tugaruka hahandi kuri vya bindi byo gukora ivyo umutima wawe wifuza. Raba ivyo abandi bariko barakora, wewe ukore igihushane. Iyo ni impanuro ya mbere ya Warren Buffett. Wayanditse hano, tubandanye. Reka tuje kuya kabiri. Impanuro igira kabiri. Gomba ufise impano, gomba ufise ingabire imwe ikomeye cyane, gomba ufise ubwenge bungana gute, kuba umutunzi umenye yuko ari urugendo. Kuba umutunzi umenye yuko bisaba umwanya. Tuvuze umwanya bisigura patience. Umwanya usigura ukwihangana. Ni procedure. Abize iby'uburongozi muribuka the law of process, la loi de la procédure. Warren Buffett aravuga ati ntiwoshobora kurongora abagore 8 hanyuma ngo witege umwana mu kwezi gukurikira. Ati ibyo ntibibaho, niba uribura amezi 9 azotegerezwa guhera. Kwihangana rero ni cigwa gihambaye. Bamwe bayora ibihera canke bamwe bagomba gutunga vyihuse bahonyanga iri tegeko rya the law of process canke biyumvira gutunga mu mwanya muto. Ivyo bica bituma biba batarosa ingene bakwiba bakakwica, batakwishe bakakurementaniriza ugapfungwa bagatwara ivyawe canke bakakurenganya imbona nkubone. Kubera iki? Baba bafise umwina w'ivyisi, baba bagomba gutera imbere vyihuse. Voilà, shira mu mutwe rero ko gutera imbere bifata umwanya. Uwo mwanya usigura kwihangana. Ni nka kurya udashobora gutangura mu wa mbere hanyuma ngo ce witega kuronka diplome ya kaminuza mu mwaka ukurikira. Iyo ni impanuro igira kangahe? Kabiri. Kuba umutunzi n'urugendo rusaba umwanya, uwo mwanya nawo ukabusaba kwihangana. Uzohura n'ibikugora, ukata ikorosi, usubira ukata irindi, hanyuma utebe ushike. Murumva yuko bisaba kwihangana. Hariho akantu abayisilamu bavuga ngo inna Allaha maswalabilina. Ni mu Cyarabu ngo Imana ibana n'abihanganye. Voilà. Inna Allaha maswalabilina. Ni waba wakumvise neza urakandika muri commentaire. Imana ibana n'abihanganye. Imana ikorana n'abihanganye. Impanuro ya gatatu. Ni vyiza kujana, gukorana, kuvugana n'abantu bagusumvya ivyiyumviro, n'abantu bagusumvya ubwenge. Niwa guma uvugana n'abantu usumvya ubwenge, abantu usumvya ubumenyi, wewe urumva ntacu muri kurunguka, ntuburi kuratera imbere, ahubwo uhavutera usanga uri kurasubira inyuma. Ariko uri kuravugana n'abantu bagusumvya ubwenge, abantu bagusumvya ubumenyi, biragukwega ukaja ku rundi rwego. Niwahura n'umuntu yize wowe ivyo utize, uraca bugufi umwumvirize, umukure kubwo bumenyi wampaye inka. Ingorane rero twigira ibitangaza ukamengo vyose turabizi. Niwabona umworozi agusumvya ubwenge ukaba ugomba korora, ca bugufi umwigireko. Ureke kumwereka kuri gitangaza wizeza kaminuza oyaye, ca bugufi. Hari ivyo akurusha. No mu bindi bisata vyose aho muca muvyumva. Ntuvugane nabo usumvya ubwenge gusa, vugana cyane n'abagusumvya ubwenge. Abo bazogukwega, bagukwegera kwiterambere ryawe. Aka wakumvise ga wampaye inka, nizere ko wakanditse ahantu. Abantu rero batazi guca bugufi, apfa ari kijuju, apfa ari umukene, avuga ngo jewe nakano musaba impanuro. No basuzuguritse, jewe ivyo ntavyo nokumviriza. Ivyo nakavuga je ntavyo nokumviriza. Wowe uri kuranyumviriza ntuhave ugira iyo mind, ntuhavugira ivyiyumviro nk'ivyo. Kuri iki hagarika iyi video. Shira kuri liste abantu 5 wumviriza. Iyumvira uti mbega nko mu myaka 10 nzoba ngeze kuki niyo nabandanya numviriza
aba bantu. Iyo wasanga hariho abo wumviriza mu myaka 10 ukabona nta ciyumviro boba bagutereye kugira ngo ushobore gushika kwiterambere, abo bantu ntibasubire kugutwara umwanya. Umviriza abo ubona hari ico wogushikanako, hari ivyiyumviro woguterera kugira ngo mu myaka 10 uzobe wateye imbere. Raba rero abo mugendana, raba abo wumviriza, raba abo muganira buri munsi. Ibi bisaba ko ubanza ukugara amaso ukabiyumvirako. Ivyo bivugwa na Warren Buffett. Impanuro igira 4 iga kuvuga uti oya, iga kuvuga uti no. Ntiwemere yuko abandi bantu bashobora kugupangira umwanya, bari we ubapangira umwanya. Bakurondeye udafise umwanya, vuga uti oya ntawo mfise. Imanza, inkino, amafilme, za novela, amaseri, amaje, ivyo birakunda kudutwara umwanya. Gira uti no. Upanga umwanya wo gukora ibindi bishobora kukugirira akamaro. Nimba ari gusoma igitabo, nimba ari kwiyumvira, wiyumvire. Ivyo bizotuma uja kure y'ibigusamaza, hanyuma utere imbere. Impanuro ya 5 iyi irahambaye cyane. Ntutegerezwa kuba uciye ubwenge gusumvya abandi, ahubwo utegerezwa kugwanira kuba ufise indero gusumvya abandi. Ivyo nivyo bizogufasha gushika ku butunzi. Aha muca mwibuka ka kantu umutima rokomediye yavuga ngo hako wopfura umukene wopfa umupfa uri umutunzi atagira indero. Murumva yuko ari gihushane cibi. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ubwenge butarimwo indero n'ubupfu. Hari abantu uzosanga bafise ubwenge mugabo batagira indero, uzosanga barageseye. Naho bagira ibintu usanga arabibone, ugasanga ntawe ubahanigwere. Ufise ubwenge ukabuteranya n'indero, uba umuntu mwiza cyane. Turetse kuba umutunzi, uba n'umuntu akundwa n'abantu, umuntu mwiza. Kugira iyo discipline rero ni consistence, nukugumizako, ni kwa kwihangana, nukudaheba, kwibabaza, kwiyima ivyo wakunda kugira ngo ushobore gushika kwihangiro ryiza. Murumva yuko kugira discipline, murumva yuko umuntu afise indero, umuntu yirera neza, umuntu yarezwe neza asumba umuntu afise ubwenge mbwa atagira indero. Wiyumvire cyane rero ngo ube umunyabwenge asumba abandi, ahubwo wiyumvire kuba umuntu w'indero gusumba abandi. Aka kantu kandi kahantu mana yanje, kuko naho wogerageza ngo ube umunyabwenge gusumvya abandi ntivyokunda. Umuntu wese agira ubwenge mu ngabire yiwe. None wewe woba wize ivy'ubutunzi hanyuma ugashuha umutwe ugomba ugira ubwenge gusumvya dogiteri? Woba wize ivy'ukubaka hanyuma ugomba ugira ubwenge busumvya ubw'umuririmbyi? Nturondere gushuha umutwe ngo usuvye ubwenge abandi bose, ahubwo shuha umutwe kugira ngo ugire indero gusumvya abandi bose. Ico bita dedication. Be dedicated. Be disciplined. Aka kantu mutima canke wiyumvira nka mutima akumvise vyomufasha. Impanuro ya 6 ni ugufata riske. Gufata riske novuga yuko ari uguhitishamwe. Warren Buffett aravuga ati umuntu agomba gutera imbere wese ategerezwa gufata riske. Mugabo riske urashobora kuyigabanura ikaba ntoya. Uko kuyigabanura avuga ati nk'iyo ugomba gukora business kanaka, nk'iyo ugomba gukora igikorwa kanaka, banza usome niburi ibitabo 5 bijanye n'ico gikorwa ugomba gukora. Aho uzoronka ubumenyi butandukanye, uzobutandukanye n'umuntu yoba ariko arakora ico gikorwa atanu ubumenyi na bukeya afise.
kuvuga ngo uwo yobijamwo adafise n'ubumenyi na bukeya, uwo murumva yuko abafashe risike nini cyane, azohomba vyinshi cyane imbere yuko ashika ku ndoto yiwe gusumvya wewe wabigiyemwo wabanje kurondera ubumenyi bujanye n'ico gikorwa. Ico nico yise kugabanya risiki. Rondera ubumenyi buhagije muco ugomba gukora. Ubu biroroshe, ja kuri Google, ja kuri YouTube. Ivyo ugomba gukora ndazi yuko biriko, uzoronka ubumenyi butari buke. Andika muri komanteri uti ubumenyi bugabanura risike. Nimba ibi vyigwa biriko birabashika ku mutima, mubimenyeshe kugira ngo mbandanye ncumitamwo igitesi. Shira ngaho muri komanteri turabe. Mutabigize ndaho nca mbona yuko mutabikeneye, nca ngabanya ibitesi n'umuriro. Ikindwi, kora akazi kakunezereza. Ukorere ushaka. Ukorere ushima. Nta kintu kibabaje nko gukora akazi udakunda, ugakorera udakunda, umwimbu ntuheza ngube mwiza. Kora ivyo udakunda, ugakorera udakunda, none mwumva vyoherera hehe? Ni vyiza rero gukora ivyo ukunda mu buzima, ugakorana nabo wiyumvamwo. Vire kumara ubuzima bwawe ukora ivyo udakunda, ukorana nabo udakunda, uba warazigiye. Gukora ivyo ukunda ugakorana nabo mwumvikana, nabo ukunda, voilà, ivyo vyongereza umunezero, ivyo bituma ugubwa neza. Impanuro igira 8. Ntukore ivyo abandi bashuhiye. Don't do what is popular. Iki gisa na ca kindi twaherako, ariko ntibisa cane. Warren Buffett aravuga ati ikintu ukabona kimaze kugegwaho, ukumva ari business gezweho, hajya wewe amahigwe abaza yagusize. Aba bagitanguye nibo baba bacungukiyemwo. Wewe rero ubonye abandi bashuhiye gukora ikintu, wewe rondera igitandukanye naco. Rondera ubumenyi mu kindi kintu, ico naco hazogeraho kiba popirere, wowe nawe ariwe uri kuracungukamwo. Aka kantu yemwe sinzi ko mukumvise. Ngurumva ngo cryptocurrency ngo niyigezweho, ngo hariho ngo urudandazwa rugezweho, ngo rwa Berry, ngo Amy Global, ngo Forever, ngo ni business igezweho. Benshi baramaze guhomba amahera yabo. Ora igitandukanye nico ubona kiriko kira trendinga canke kiriko kiraba populaire. Birumvikanaga abantu b'Imana. Niendeleye ama siendeleye. I need your comment, man. Karagaciyemwo reka twibandanirize. Impanuro y'icenda ivuye kwa Warren Buffett. Ntukore igikorwa udatahura. Ntukore business udatahura. Ibi birafitaniye isano n'ivyo mpije kuvuga. Bakubwiye ngo shira umutahe muri crypto money, ngo shira umutahe muri Berry. Ivyo bintu ntuzi niyo bitura umutwe. Niburi imbere yuko ukora igikorwa, banza ucige, banza usome n'ibitabo 5 vyerekeye ico gikorwa. Ntufe gushora umutwe. Gira research, gira recherche, gira ubushakashatsi kw'ico gikorwa ugomba gukora. Kora igikorwa wumva neza yuko utahura. Reka ngarukirize ngaha, nibaza yuko mwagitahuye. Andika uti sinzokora igikorwa ntatahura. Impanuro y'icumi. Soma, usubira usome, usubira usome, usubira usome. Sindiko navuga ngo soma ugwagwa. Soma ibitabo. Voilà. Mbwira ibitabo usoma, ndakubwire iyo wipfuza gushika, ndakubwira uriwe. Hariho umuntu yavuze ngo you become what you read. Kunda gusoma Bibiliya cyane gose, hariho probability ko ushobora kuba pastor. Nimba ukunda gusoma ibitabo bijanye n'ivy'ubutunzi, hariho probability nyinshi ko ushobora kwikirana ivy'ubutunzi, kuba umutunzi. Nimba ukunda gusoma ibitabo bijanye na politiki,
hariho probabilite yuko ushobora kuba umunyapolitiki. Ukunda gusoma ibitabo bimeze gute? You become what you read. Uba ivyo usoma. Uko wiga rero niko ugabana, niko wunguka ubumenyi. Ivyo reka ndeka kwirirwa ndabitebako, muraza akamaro kugusoma. Impanuro y'11. Iyi mpanuro irakomeye cyane gose. Naho woshobora ibindi vyose ikakunanira 0. Iyo nayo nukwicisha bugufi. Ba umuntu aciye bugufi. Ba umuntu yigira ku bandi. Ba umuntu yigishwa n'amakosa yamubayeko. Atuguca bugufi sintege nke, ahubwo ni inkomezi zigufasha kubandanya kugira ngo ushobore gushika kwihangiro wihaye. Atuciye bugufi ukora ibikomeye. Ati guca bugufi nigo rufunguruzo rw'ubutunzi. Andika muri komantero uti ntegerezwa kwicisha bugufi nkiga kugira ngo nshobore gushika kwihangiro ryanje, gushika kwihangiro ry'uko umutunzi. Uti sinzogara kugara n'amakosa. Aka gapfunguruzo urakabona? Voilà. Iyi ni principe idahinduka naho yo kunanira gukwirikiza. Bizokwinanirire ugare mugabo uku niko kuri. Mwibuke ka kantu icigwa ca mbere twigisha mu ishure ry'abarundi bose nukwicisha bugufi wa mayinka. Ishure ry'abarundi Impanuro y'12. Ziganya ubeho mu buryo bugereranye, uriko witegurira kazoza keza, uriko witegurira ubutunzi. Reka kuja gukota inzu nziza, inzu izimvye, kugura imodokari izimvye. Oya, bahabaye, gura imodokari bayabaye. Baho ubuzima bugereranye. Reka kubaho ubuzima burengeye amahera uronka ku munsi canke ku kwezi. Ayandi mahera uyaziganye. Reka guhiganwa n'abandi ngo baye huku nanje reka mbe huku. Abandi n'abandi, abandi si wewe. Warren Buffett ngaha aratanga karorero. Wewe yamaze imyaka myinshi aba mu nzu yaguze mu mwaka w'1958. Murumva yuko yari inzu ibayabaye mu gihe yariko arakora ibikorwa bimuzanira amahera. Mugabo ayo mahera yari kuja gukota amazu azimvye canke kubakisha amazu azimvye yaca ayaziganya. Agaca yashira mu rudandazwa canke muri business canke muri investissement. Dufate yuko uba mu nzu ukose imiliyoni 3. Kandi woshobora kuronka inzu ukota umiliyoni 1 kandi akaba ari inzu igukwiye. Mwiyumvire nk'ayo mafaranga yocikako imiliyoni 2. Ca wiyumvira ugenda uraziziganya mu myaka 2. Izo miliyoni 2 yoba ari amafaranga ngahe? Hari amafaranga menshi. Ahamvuze uw'imiliyoni 3 uca uvyumva, uca wiyumvamwo na wewe ukota inzu y'ibihumbi 200 kandi wari gukota inzu y'ibihumbi 100 ukiberaho. Ivyo bihumbi 100 navyo uzura biziganya ku kwezi. Murumva yuko umwaka uzohera ufise amahera ushobora gukoresha business cyangwa ushobora gukoresha umugambi kanaka. Akamwaga tahuye. Impanuro igira 13 ari nayo yanyuma. Kora igikorwa kijanye n'umuhamagaro wawe. Kora igikorwa kijanye na passion yawe. Kora igikorwa ukunda. Kora igikorwa wiyumvamwo. Kora igikorwa gitembera mu maraso yawe. Kora igikorwa kijanye n'ingabire yawe. Kora igikorwa ukunda. Kora igikorwa wumva uri kurakora kikorohera, kitakuruhisha cane. Ico gikorwa nico gikorwa kizogushikana ku butunzi bwawe. Uwo muriro,
iyo pasiyo, ubwo bushake ufise bwo gushika kuri izo ndoto ukoresheje ingabire zawe, ukoresheje impano Imana yaguhaye n'amavuta atuma urugendo rworoha. Aha ndavuga urugendo rugushikana ku butunzi bwawe. Abantu bafise passion, abantu biyemeje gukora, bagakorana inguvu zose uko bashoboye, bariko bakorera mu ngabire zabo, abo nta kintu na kimwe gishobora kubahagarika badashitse ku ndoto zabo. Yampaye nkawe rero mwahageze, felicitation ndabemeye mwebwe. Ibintu 13 byose mukavyumviriza. Mwagumije ko rero ekutere biranka ko mukurako urutoke. Mana yanje reka bwa bundi mwasose we basha muranyishe. Congratulation rero mwe mutabaye abatunzi ndakurahiye. Iyo andirase ni andirase ki? Okay, ko mwashoboye kuhashika rero, reka ndabacumite ya bonus. Iyo bonus ivuga iti give back to society and help others to succeed. Niwagwana ugashika ku butunzi bwawe, nawe gira ico ufashije societe, gira ico ufashije igihugu, gira ico ufashije ikibano. Fasha abandi nabo bashobore gushika ku ndoto zabo. Ubu mu philanthrope, a philanthropist n'umuntu afasha abandi, n'umuntu afasha imigambi y'abandi, n'umuntu afasha abandi kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo, n'umuntu afasha abari mu bihe bitoroshe, n'umuntu afasha mu buryo bumwe canke ubundi. Guha abandi canke gufasha abandi ntivyama bisigura kubaha amahera, kubigisha, kubereka ingene bashobora kwiteza imbere, kubaha ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo, kubaha icizere, kubatera intege, kubereka ko bishoboka. Nuko nugusubiriza mu ndumane igihugu cawe, societe yawe, kibano cawe. Fasha abandi kugira ngo nabo bashike kure, nabo bashike ku ndoto zabo. Warren Buffett ivyo nawe yarabikoze, yahavuye afasha mu bice bitandukanye akoresheje bwa butunzi Imana yamuha. Nawe washitse ku rugero ubona uti ibintu bimeze neza, gira utwigoro, fasha abandi, fasha utwigoro tw'abandi, fasha ikibano cawe, fasha igihugu cawe, fasha societe yawe kugira ngo abandi nabo bashobore gutera imbere. Mu yandi majambo, kora ushike aho ubera abandi umugisha. Ibi bintu 14 niwa bifata nkama uzoba umutunzi akomeye cyane. Ibi bintu nawe bisabikanye n'abandi babimenye, uzoba ubabereye umugisha. Twariko turabereka ivyo ukwiye gukora, mu kigwa gikurikira turaza kubereka ivyo ukwiye kudakora mu gihe ugomba kuba umutunzi. Hanyuma tuzoheza tubereke rero ingene ukura amahera muri vya bibanza twabereka, vya bibanza 12, ayo mahera akagushikira mu ntoke. Voilà. Mwico cigwa tuzobereka ingene utosubira kwiruka ku mahera, ahubwo tuzobereka inzira ucamwo kugira ngo amahera nayo agukurikire iyo uja hose. Bamwe biruka ku mahera, abandi nabo bakigira imbere, amahera akabakurikira. Nimba witegura ico cigwa c'umuzagazaga, andika muri commentaire uti I'm ready, uti ndaciteguriye. Iki cigwa kizoba kiryoshe gusumvya ibindi vyigwa vyose tumaze kubaha. Iyo abarongozi bacu bo cumvirije
vyobaye ari vyiza cane. Ndabasavye mutumire abantu benshi bashoboka. Turiko turaca mu bibazo bikomeye kuko tutazi ukuntu amahera y'ukuri aboneka. Twifuza guca mu manyanga gusa. Ubona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka. Amezi 2 y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakayo bambere bakoma induru ngo igitoro kirabuze. Muganda bakunda ko abandi muri nsabwe kwiba murabambere kabisa. Temwe byose nzobirya ko mu sirabye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka. Nani $47 million. Samezi 2 y'igitoro. Iki cigwa ndakizanye kubera hari abantu baca bibaza yuko ukwiba ari bwo buhizi. Cyane cyane ugwaruka ruba ruriko rurafatira karorero kuri mwene bano bantu nyene. Amahera y'ukuri arabaho. Ugwaruka cyane rutegerezwa kwiga ingene goronka ayo mahera y'ukuri. Amahera woronka utabanje guhonyora ku bandi, utabanje kurenganya abandi, utabanje kwica abandi, utabanje kutoteza abandi. Rero ibi vyiyumviro bitegerezwa guhinduka tubashiremwe ibindi bishasha. Sabikanye tutuntu n'abagenzawe. Aho nta kantu karinjira muri wewe vrema. Nimba katarinjira hoho nta kamaro ko kwinjiza ikindi gitesi. Voilà. Turakeneye generation y'ugwaruka rufise ivyiyumviro bishasha. Inspiration nshasha kandi ibintu bibabwiye bivuye ku mutima. Reka muzodupimire kubikogwa. Tekindazi shinga nuko ndabasatura mugasigara murasasatwa. Guhera ubwo nyene ugaca ugomba ukavuga uti mana yanje jewe guhera ubu ngoma nandika amateka. Ndamutse ndabikora bikagenda uko bikakugendera uko jewe kuri jewe ibibaye reisite ibibaye 6 baninjije inota. Uko ibintu vyategerezwa kugenda nuko gukwirikira. Aka kantu mukandike bagabo karakomeye karahambaye. Zig Ziglar aravuga ati iyo ufashije abandi gushika kuco bipfuza nawe uronka ico wipfuza. Iri niryo tegeko twese tuba dukwiye kugenderako gukwirikiza. Mvuze ngo kuri no shene dukeneye aba abone 100,000 ata kintu ndiko ndabakorera murumva ko ataco vyo bimaze. None abo bantu boza gukora iki? Boza gusuma iki? Mugabo nije mbanza gufata iya mbere ndabahaye ikintu kikabafasha. Nawe ucumvirije ukavuga uti umutima wanje urafashijwe kabisa. Je ndaje gukora igikorwa canje nawe ucukora ico ushoboye. Ni ucuzana ba bantu. Ni ucugira partage, ni ucusangiza abantu ubwo butumwa. Hanyuma tukaza tubona ishure mu mwanya mutoya rifise abanywanyi barenga 100,000. Ico gikorwa namwe ni canyu. If you help others to get what they want, in return you get everything you want. Twige rero kubanza gufasha abandi imbere yuko dushika kuvyo tugomba. No mu burongozi bw'igihugu iyi principe niyo yari ikwiye gukoreshwa. Kubanza gufasha abanyagihugu hanyuma nawe ugashika kuco ugomba mu nyuma. Kandi iyo bikoze neza nawe abo bantu ntacubaburana bigombe bigende gute. Ariko bikunda kutugora tuca tubanza kwiyegeranirizako. Abandi ntibaronke canke bakarya amagufa canke imisigazwa. Mbega none nawe niko vyumva? Oya shikiriza iciyumviro cawe vrema. Ariko nko mu bihugu vya Burayi uku niko bakora. Iyo niyo principe bakoresha hariya muri Scandinavia. Ico gituma abantu usanga babayeho neza. Nico gituma ndababwiye ntikicigwa tuzokwiga ntikizoba ari cigwa gusa. Azoba ari umuzagazaga. Okay. Imana nibahezagire mwese. Reka twibanaririze kwa rugendo rwacu maze tugaruza umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme, partage no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo muze muraronka notification z'ivyigwa dutanga. Akabazo muri izi mpanuro 14 za Warren Buffett zuko umuntu yoshika kwiterambere ryiwe vugamwo impanuro 5.
zagushitse ku nyota. Andika muri komantere.